Bimwe mu vyangombwa bigizwe n'ikarata karangamuntu, impapuro z'amavuko n'ibindi ni bimwe mu vyo abo banyagihugu batariko bararonka muri komine Cibitoke. Nk'uko abanyagihugu bo muri iyo komine bavyiganye Radio RPA, iyo ngorane iva kuri musitanteri mushasha baheruka guhabwa atigira arangwa mu biro vyiwe, ibiriko bituma abo banyagihugu birirwa barajuragirika nk'uko umwe muri bo abivuga. Tufise ikibazo n'umubahwa w'umusitanteri abenegihugu benshi baguma bidogera n'umusitanteri wa komine Cibitoke. Urabona yuko komine Cibitoke igizwe na zone indwi ariwe azigaba, ariko ibikorwa bimwe bihungabana kubera ataboneka muri biro. Hariho amadosiye menshi, hariho impapuro nyinshi zimukenera kuwe yozisinya, ariko akabura kwera. Ugasanga n'umuntu afise ikibazo yuko ari umusitanteri ashobora kumusinyira ku rupapuro kanaka, ariko iwe ntaboneke, akamara n'imisi indwi atatonze muri biro, kandi abazi yuko abenegihugu baba bamukeneye ku ngorane canke iriya. Ibintu aho bigeze, abo banyagihugu bavuga ko ikiringo c'indwi zibiri gishobora guhera batonda ku biro vy'uwo mutegetsi, ariko bagataha zirayoye, kandi bararishe n'amafaranga aba akenewe kuri ivyo vyangombwa, bagasaba ko yohindura iyo ngendo. Urabona yuko zone indwi zose kariwe akwiriye gusinyira ku ndangamuntu. Indangamuntu yashobora kumara amezi, yashobora kumara indwi zibiri zitatu atazisinyekwa, kandi babuze yuko abantu baba bakeneye barasanga indangamuntu. Ushobora gufata urugendo urwo arirwo rwose udafise indangamuntu, ariko ugasanga abantu barandikishije indangamuntu, barayirishe iranditse, ugasanga bajya basekereteri b'amazone bahaye batondana indangamuntu kwa musitanteri. Urabona ko nta wundi ashobora kuyisinya ko atari musitanteri. Kuri turamusavye nimba ari musitanteri baduhaye ibi bintu akorera abenegihugu ikiri mu ntago, nta n'uko aramara araba ukuntu n'ukuri yoza yiha porogaramu wenyene akavuga ati nimba ari muntu ntuza atemberera amazone canke ugafata muntu umunsi umwe ukirwa muri biro mpaye ndasinya ku mpapuro kanaka ziba zikenewe n'abenegihugu. Uruganda rwa Radio RPA ntiturashobora kuronka Eroge na Jeneza, musitanteri mushasha wa komine Cibitoke, kugira atanga umuco kuri ivyo yagirizwa n'abo arongoye.